umugabo niwe yatanguye umugabo niwe yatanguye Yego. abana imbere yuko baza Eh. umugabo niwe yatanguye mwaratanguranye Yego, jeteme mwayibwiranye mwebwe babiri Yego. jeteme ntiwayibwiye abana oya Yego. wayibwiye uti ndagukunda ndashaka kukurongora ego nanjye ndashaka kurongorwa nawe none wumva ugeze mu rugo ugaca uhinduka wumva ko ari ikibazo uba umwononye mu mugabo mu mutwe uko yarongoye. Hello guys, karibu muri Empower TV, muri kumwe na Joyene Sharissa hamwe na Yvonne. Kuva kera narindi twamye twumva bavuga ko umugore ari inkingi y'urugo, ko umugore ari kirumara, ko umugore nyene ari umuntu akomeye mu muryango. Uno munsi twaba twaronse iteka ryo kwakira umumama akaba yitwa Apolline Kamariza. Uraberewe? Murakoze. Araberewe Asa cyane neza, araberewe umuntu uratukura ni worawe. oya banza umbwire ukuntu woshobora gusanga umuntu waberewe gutya Antuka arazi bavuga ngo icarico abakobwa dufite ubushuhe oya n'abamama bafite ubushuhe arazi icarico cyane gose. Madame Apolline wakoze kutwakira. Ku batamuzi Apolline Kamariza ninde? Murakoze kunyakira murakoze. Apolline Kamariza ni umudamu nk'abandi badamu bose. Yego. Ni umudamu ni umumama w'abana 6 abahungu 2 n'abakobwa 4. Yego Imana yaranteye iteka ibibondo. Ni umudamu kandi Yesu yagiriye neza akamuha agakiza. Amen. Ndumva yuko Imana yarakugiriye neza mu buryo bushobotse bwose, uko kuba umumama si vya bose, ni iteka ridategwa bose. usha uronka abahungu n'abakobwa Abahungu n'abakobwa nahungu muri iyi sosiyete yacu yo mu Burundi bakunda abahungu. abahungu abandi nabo ngo mama ashaka udukobwa gusa, nka jewe nshaka abakobwa cane. Je n'abahungu ndabashaka ndabashaka bose mugabo n'abakobwa udukobwa inkwano nyinshi. Byiza kuvanga. izi nkwano oya ifo kuviza nawe uzosigara mu rugo uzobasamuragwa. Oya mugabo n'abakobwa barabasamuragwa. Oh yes Ego byaraje ego abagore natwe tuko tuguma turatera dutera imbere imbere. Abagore barashoboye. Cyane turashoboye cyane. Apolline, umuntu yumvise umukenyezi abakwiye gutahura iki? Umukenyezi mu rugo ni iki? Urakoze. Umukenyezi ni ikintu mara. Umukenyezi mu rugo akora vyinshi ibyo umugabo adashoboye gukora, umukenyezi akabishobora. Ego umugabo wenyine ntacyo yoshobora adafise umugore. Rero nico gituma bavuze ko umukenyezi ari inkingi y'umuryango. Nibiki umugore ashobora gukora umugabo adashoboye? Umugore ashoboye kwibungenga, umugabo ntavyo ashoboye. Oh yes. Ego. C'est fondamental. Icoco. Ego. Ibindi umugore hari byinshi ashoboye kwihanganira. Ego kurera abana n'umugabo ashoboye kubarera, ariko umugore ahanini afise capacité nini ya Imana yashize muri we yo gushobora kurera abana no kwitwararika umuryango wose. Kandi umugore si inkingi y'urugo gusa, umugore ni inkingi y'igihugu, inkingi y'ishengero. Erega byose bihera mu rugo. Nimbuzi institution mbere ntonya, igihugu ca mbere gitonya n'urugo. Bigenda biraduga uva mu rugo ugenda uduga mu bindi bikomakomeye. Nakare ngo umuhisha atunga rero ngo ahusha umugore. None vyakwera nyene umuntu wahishije umugore wahishije itunga. Mufite amafaranga rero. Oya. Amafaranga dufise n'ubutunzi Imana yashize muri twebwe. Iyo umugore abaye ikigaba mu rugo mu bisanzwe iryo tunga muba muri buze. Si itunga ry'amafaranga, ni itunga
cy'umwumvikano munezero mu rugo. Umugore rero ashoboye gutanga vyose, ashoboye kuzana na bijya vyananiye umugabo. Umugabo ashobora kuva iyavuye atamerewe neza, ariko umugore yameze neza amwakiriye neza, niryo tunga rikomeye mu rugo. Umwumvikano, aho umugore yasanze umuryango utumvikana akazana umwumvikano, niryo tunga. Situnga ry'amafaranga tubonesha amaso. Ngira niho havuye kagatazirano ngo mon trésor. Ego ati mon trésor. Ugasanga nyene hari ukuntu badufata nk'ubutunzi. Ego. Umugore n'ubutunzi budasanzwe. Ego turi ubutunzi. Ndibaza ko hanini no kubigendera. Ukavyiyumva naho ugenda ukavyumva kuri ubutunzi bwigendera kabisa. Baranadukwana. Woko ikintu utabona ko ari c'agaciro. Suko ega nuko bimeze. Apolline dora twumva bavuga fasha wa mugani, hari umugani wamwe kurambwira kare. Hari umugani bavuga yuko ngo mama ngo urugo rutagira umugabo ngo ntawe utarukengera. Je naje niyumvira nti none urugo rutagira umugore koko ntirukengeretse. Vyose bibiri nivyo ntibabeshe. Urugo ruri mu mugore rutagira umugabo rurakengeretse, kuko n'abagabo benshi baca bashaka kuhagendera. Uca usanga nyene atacubahiro gihari, kuko atamutwe w'umuryango uhari. Ariko ahari umugabo nta bindi vyigenze bihagendera kugira ngo birondere nyamugore, kuko biba bibona ko afise umugabo. N'umugabo nawe adafite umugore niko kuko nyene nka kujya k'umugore nawe nyene aragira ibibazo bitandukanye mu bagore, mu bakobwa, barondeza kugira ngo babone ico kibanza. Rero iyo habaye umugore mu rugo harabaho incubahiro. Ni kibazo gituma bavuga yuko rukengeretse nuko kuntu gusa haza abandi kumuresha. Eske nta kindi coba gituma bavuga ko gakengerwa? Si ico conyene gituma bavuga ko hari agakengerwe. Nyene urugo rutagiramo umugore nta kigubaha. N'abantu bo ku ruhande arababanyi nyene ntibashobora kubaha urugo rutagiramo umugore. Nico gituma rero urugo ruri mu mugore rufise ico rumaze. Rufise ico rumaze. Umugore arafise apui niniya mu muryango. Nico dukeneye ko usigurira abariko baradukurikirana kuri uyu munsi. En fait uruhara rwiwe de façon spécifique, ukavuga uti umugore ahantu atamugore hari nta suku, abana bameze nk'ibirobezo, ibintu nk'ibyo canke uvuga ati iyo umugabo ari wenyene ibintu biba bimeze uko, iyo hari umugore ibintu biba bimeze uko. Okay, murakoze. Iyo umugabo ari wenyene usanga n'ukuri no mu rugo ibintu bipanze nabi. Tugiye tutarava no muri saro naho oja mu cyumba cy'umugabo kitari mu mugore, usanga no kuri ibintu byose bisanzaye. Wenyene ngira ashobora kurondera n'ishati yiwe akayibura naho yayishize, kuko nyene avyuka. Abagabo nyene ntacyo bitwararika, ntacyo bitayeho, ahaguruka agenda. No mu kuryama araza gusa akwegera ko agashuka kugiye agasize agashika aryama. Ariko hari umugore usanga ibintu byose bipanze ku murongo, icyumba aragitegura, umugabo agasanga nyene byose biri ku murongo, yatetse, yakubuye, imeza zihagaze neza, intebe zihagaze neza, mbese aza nk'umushinga ntahe mu rugo, asanga byose bitunganye. Ariko mama abakozi nico babereyeho. Turafise abakozi turadusanga abakozi isuku, urumva umugore ntabakenewe none gore mu gisagara gasha dusanga abakozi isuku, gukoropa, guteka, ubundi ho abamama muteka kangahe? Murakoze kumbaza ico kibazo. Ego abakozi barahari, ni vy'ubu nyene kubw'ibihe, kuko usanga benshi bakora abandi arabadandaza. Ariko urugo naho buri umupapa ufise umukozi wenyene atamu mama hari itandukaniro ry'ukuba mu rugo ruri mu mukozi rukagiramwe umugore, kuko umugore ni wa controller ivyo umukozi akamutegeka kora iki nabijya atashoboye kugira neza, umugore akagerageza kubimwibutsa ati kora iki. Abapapa umugabo ni gake kabisa ivyo bintu avyitwararika, abona ko bashize injya ku meza akababona ko birangiye. Mugaswa amatwari ingezi zigiye ahantu hari abagore
bavyise ko ukarya ibizigi aho rero nawe utarahura n'umugabo akadukubita akatwica amenyo tugakwa kuyasiga ku meza. yego ivyo bibaho ni muri iyo cadre nyene navuze ko baba bagiye ku kazi n'ibindi vyose ariko nibyo bisaba rero ko umugore malgré naho yo bakora naho yo bari umudandaza ariko akagerageza kwitwararika inshingano zo mu rugo kubwiriza umukozi ibyo ategerezwa gukora uno munsi niba bariye amabuye ariko agerageze kwegera umukozi amubwire ukuntu ategerezwa gukora. Yego ivyo mama birumvikana. canke madame Apolline hari abakuzi ku izina rya mama Abu mbega hari abagabo bavuga ati Jesse noge ngira zatetse n'umukozi iki ntikibaho ngingira zatetswe n'umugore muri ico gihe biraborohera abagore babaye muri ubwo buzima ndeba bo nta kazi bokora muri ico gihe umugabo yavuze ko ashaka indya zitetswe n'umugore mu bisanzwe n'ivyo hariho ingena abakozi ego turabakenera ariko abakozi ntibashobora gukora nk'uko wowe umugore ushobora kubikora wowe ubikorana avec attention ukamenya uti iki kimeze uku umukozi hari igihe usanga yateruje inkono ikintu kimeze nabi ariko wewe umugore kuko uri nye n'urugo urabikurikirana neza urumva rero iyo umugabo akubwiye ngo ntashaka kurya indya z'umukozi akakubwira ko ashaka kurya indya z'umudamu biba bivana ndibaza na disponibilité yawe ariko iyo aba azi ko utonda ya saa moya tumenyereye ugataha ya midi ndibaza ko aho onye atobikaramwo cyane ariko iyo ufise umwanya ni ukuri ni vyiza kwitwararika ufite imfungurwa z'umushinga nawe wawe n'uruvyaro rwawe. Hama mama Jeni mbwa ndibuka sharazi utashuvuye ku ishuri ko uzi ko mama yiriwe muhira zinjya za mama ngana ari za grave nimba uzi njya za mbere ziryoshe njya za mama mama yatetse n'abana guma ari mama no musugi njya za mama menga ubitangaza abantu bose bakumva ko no musi ujya injya za mama ariko rero mama Jeni amafise ikibazo ico kibazo ivo nenda guteye nk'ahantu caje mwene ndamubonye yambaye ndabonye uyu mama sapeur araka mama iko branche sapezi zasoma se mama sapeze haca hazi ikibazo mu mutwe gikunda kuza kenshi ushobora gusanga abagore b'abarundi kazi ko niho maze kubona niho mbaye usanga bibwira urumva yararongowe agashaka byara umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu ugati je ngana narashitse hari akantu muramugira mwinjiye mu rugo mugakubita akantu kaba karimo ukagira ngo ndagwinjiye ntago nzosohoka asha naho nzoja kacu usanga ugati je narashitse none baje kunshima kacu usanga ntakicifata neza bano ko umuntu utukura bana ko ivi na ivi ebana biju kwenda mbele mai ya ocean yose akubiseko ugasanga ntibakicifata neza ntakicikora nta shuhira umugabo we atashe akabona yuko nyine ego koga yoga rimwe none mama ivyo bintu nibiki umugore ameze gutyo gute ntiboba barihenze canke mwarashitse koko cyane nawe warashitse urabona ko ataraje murakoze kumbaza ico kibazo mu bisanzwe umugore avuga ngo yarashitse aba yihenze kuko ntuburaheza urugendo iyo uri ku isi burya ntuburaheza urugendo turuheza ari uko tuvuye ku isi iyo ushitse mu rugo ukavuga ngo washitse uba wihenze umugore ategerezwa kugumana isuku kuko umugabo kuza kukuresha aza kukuresha afise ico yabonye hari kimwatiha kuri wewe petetre inyambaro kwifata neza kwawe kuganira neza kwawe birashoboka ko ari byo vyamukweze bigatuma afatana decision y'ukubakana nawe rero uvuze ngo ndashitse mu rugo ntubandanye vya bindi yagusanzemwo akikuresha uba wihenze kandi cyane gose kuko ni hahandi asohoka kwibarabara yabona bambaye neza kabona bameze neza bigatuma ashima kandi bajya kuko abagabo ukuntu sindabazi cyane ariko gake no bamaze kumva
abagabo bashima ico babonesheje amaso yabo. Yego ntibashima rero ngo mu mutima umugabo neza ashima byose biraryoshe buke Kubisanzwe bisa neza uwo biraryoshe yashimye. ego rero ashima bijya abonesheje amaso. Rero wowe ushitse mu rugo isuku rikakunanira yakurondeye akubona ku isuku wagera mu rugo wahora wambara neza ukiri wanyu ugeze mu rugo uti narashitse nta kigiye narasinye twaragiye muri etat civile urambonera byose mana ivyo tuzoronderana byose ni gwanje hajya uba wihenze bimwe birenze. Umugabo nababwiye ko ashima ivyo abona n'amaso yiwe. ego hama mama buza umva bakubwiye ngo ngo none ngo vyara abana batanu ngo karonka umwanya wo kuguma wikora uri kwirukana ishuri ry'abana wirukana uniforme zitameshe ego mama no kuri umwanya wo kuja muri gym ko bajyanye badafite ico bakora atamwana baravyara mama ngo imibiri yarononekaye kwera ngo ivyo nivya mwebwe ngo mukiri bato nivyo bakiri bato ngo ni mwe mwikora ngo wowe ntavyo baba bagishobora ngo bafite vyinshi bakora. Oya hajya barihenda. Naho umaze kuvyara abana 10 ni programme yawe uripanga mu buzima kuko umuntu yadafise programme ntibikunda no kurondera ubuzima ntibikundi utipanze neza usanga vyose vyapfuye. Rero mu buzima uripanga kamenya isaha iyi ndayikora kwiki iyi ndayikora kwiki nkayikora kwiki. Kuvyara rero ntivyo tuma umugore yifata nabi. Oya ipange bigende neza. Uranyumva ivyama siporo n'amajimu n'ibindi vyose ni programme ikintu cyose ni mu mutwe ikintu cyose ni ikintu uba wishizemwo uti iki kintu ndagishaka kukibamwo icyo ushaka kubamwo nico gikubako. Wigize umunebwe ubu umunebwe nyene ariko hagurutse hamwe n'Imana ngo tuzokora ibikomeye. Imana rero ngo idushoboza vyose nuduha inkomezi. Ubonye vyakugoye gose saba Imana inkomezi. Imana iri hajya kugira ngo idushoboze muri bijya vyatunaniye. Yego birashika yego ukaba wavyaye abana bakurikirana vuba vuba ugasanga n'ukuri biragucanze naho ufise umubone ariko ipange kuko bajya abana imbere yuko baza umugabo niwe yatanguye. Umugabo niwe yatanguye abana imbere yuko baza umugabo niwe yatanguye mwaratanguranye. Je teme mwayibwiranye mwebwe babiri. Je teme ntiwayibwiye abana oya wayibwiye uti ndagukunda ndashaka kukurongora ego nanjye ndashaka kurongorwa nawe. None wumva ugeze mu rugo gaco hinduka umva ko ari kibazo uba umwononye mu mugabo mu mutwe uko yarongoye wewe malgré yuko tugira mariage kugira ngo turonke ibibondo ariko yatangiye gushima wewe. Rero muha umwanya mwitwararike hama abana baze mu nyuma nta wanse gukunda abana yavyaye ariko ahanini urukundo runini rwatuma mudasinzira mukarara mu telefone bukarinda buca udasinziye uvyukira ku ishuri rwarugo rukundo rwarugo rukundo. Rero abadamu benshi abamama bagezanje aho bari hose boba bariko baratwumva no bahanura ko rwa rukundo boruvomera kuko ngo n'amashugwe iyo utayavomereye aruma. Rero bavomere rwa rukundo babwiranye bakiri bato n'abagabo babo ego biri bugende neza. Ako kana nagafashe abagabo bakunda abantu basa neza. Uragowe we ni gutaragafata je nahejeje. Okay mama Abu navyumvise dukwiye kuba propre umugore wese mu rugo rwiwe ategerezwa kuba asa neza ariko kandi turetse yuko kwakira umugabo wawe usa neza nibaze yuko ari kundi kuntu utegerezwa kwakira umugabo neza kumva ko yashitse mu rugo rwiwe mbega accueil y'umugabo itegerezwa kuba imeze gute. Ego natubwire ngene bakira umugabo. Murakoze kumbaza ico kibazo. Umugabo ukuntu bamwakira umugabo ni bamwakiriza amajambo mabi. Umugabo kwanza agishika mu rugo agiseruka kwirembo ari waje n'imodoka mwegera umwakire arakazanye kamufashe simpaka abana canke umukozi ngo yakira ivyazanye oya ni wewe utegerezwa kumwakira. Ikintu cambere banza kumubwira karibu sheri ego mwakira umukaribishe kuko utamukaribishije hariya bazomukaribisha. Ego nababwiye kuko ndasubira inyuma abagabo bakunda ivyo babona kandi bumvise
ajya amajambo meza umubwira niyamukwega si amajambo mabi ashobora kuba avuye ku kazi yarusha yagize ibibazo n'umukoresha wiwe cyangwa niyo aba ari umukoresha akagira ibibazo n'abakoresha bakaba bamugoye rero wewe ntuwamenye ibyamushikiye yavuye rero imbere yo kumwakiriza amajambo banza umwakira uti karibu sheri mwakire niyo aba yicazanye atacazanye mufate ukuboko n'umusheri wawe mwinjire mu nzu mushikane mu nzu yicare ku ntebe yicaye ku ntebe mukura ishati ugurura ibifungo by'ishati n'ukuri umugabo naho yo bari kigaba gute abonye ivyo umukorera aragarura umutima ati none jeyo ndiko ndaje ndiko njahe ko nanaka umugore wanje abinkorera hariya ndiko nja kurondera yonde nta na kimwe rero ni twebwe twenyine twigirira ingorane mwakire neza mubwira amajambo meza wiriwe gute mubaza ingene yiriwe ku kazi cyangwa niyo bari muri business umubaza ingene yiriwe byagenze gute waronsa abakiriya cyangwa mu biro waronsa abakuganiriza neza byagenze nabi aca kubwira iyo ushoboye kumwakira neza ariyugurura mu mutima akakubwira ibyamugoye n'ibyagenze neza ariko ashitse ukamwakiriza amajambo uvuye bambwiye ngo wamanye na naka numva we nawe kutakare cyangwa kutahabwije abana uniforme zaraheze uniforme nzizi bafite uniforme imwe abana nta birato bagira induru nurambwira ati karibu wafunguye wariyeho ivyo si vyiza banza umwakire hama umubaza uko yiriwe akazi kagenze gute wiriwe gute sheri n'udusheri twinshi n'utujambo twinshi hari amazina menshi bita shukaroti concombre sinzi n'ibiki byose byandagutakiye byose byuzuze ngaho naho vyoba bikugoye hari igihe usanga bivana n'ukuntu mumaze iminsi mumeze kuko ngo ntazibana zidakomanya amahembe yego ariko malgré tout ça gerageza naho ejo canke mu gatondo muwa mwakomanye ko nabi gerageza atashe uhindure kuko ni cyakindi nababwiye n'umugore n'ikinumara umugore ashoboye byinshi Imana buriya yaduhaye imitima yo kwihanganira ivyo tubonye byose n'ivyo ducamwo yego uko Imana yaravuze ngo nta bizobagerageza ngo birenze kwihangana kwanyu rero umugore no kurafise ubutunzi budasanzwe muri we Imana yashize muri we twebwe dushoboye kwihanganira ushobora gusanga umugabo ari ahantu tugira exemple umugabo ugasanga ari kumwe n'abandi bagore n'imiburiburi canke barenze bageze mu rundi rugezo rubi nyene tudashoboye ngira kuvuga umugore ashobora gukoma induru gusa muri ako kanya ariko umugore afise umuti Imana yashize umutima wo kwihangana muri we akavyihanganira bagasubira bakabana bimwe umugabo adashoboye gukora umugabo akubonye na yambu gusa uhanywe n'uwo mwiganye mwabanye we abibona mwindi shusho ariko wewe naho umusanga yarenze ibigo ushoboye kwihangana urababara muri uyo mwanya ariko mundi mwanya ukabona ko ushoboye kwihangana kubera iki Imana yabishize muri twebwe sitwe twavyiremeye Imana yabishize muri twebwe rero umugabo banza umwakire umuganirize neza hanyuma twatundi twose twakugoye ku murango uniforme ibindi bintu byose bikenewe ubivuga ruko yatuje wabanje gutuza umutima wiwe mwakire ari amazi anywa banza umuzanira icanywa yiriwe kuzuba naho ho bari imvura ariko muzanira icanywa kwanza yego banza mwakire bishobotse mukura ibirato mukura amashesheti naho utoba wahora ubikora ariko uvyige kuri uyu mwanya uvyumvise ndiko ndabivuga nshuti yanje uvyige kuko birafasha mu rugo birafasha ego ari mufise dushe yo hejuru mubwira uti karibu muheswime ingo sheri wanje ugende wisuke kwa mazi ugarura inkomezi kuko iyo wiriwe mu vyuya byinshi urumva ko hari ikintu kitameze neza ariko iyo ugiye ukisuka kwa mazi urumva ko hari akandi kantu gahindutse mu mutwe no mu mubiri ugashobora kugororoka ukamera neza hanyuma ibisigaye wahejeje gutegura ari umwanya wo gufungura uti karibu sheri ku meza
akaza bishobotse mugaburire kuko umugabo ni nk'umwana yego umugabo ameze nk'umwana kuko imbere yo kuronka abana niwe yari ahari bebe ya bebe ujya ya bebe ni bebe bebe wa meno n'umubebe akuze kabisa bijya ukorera abana bimukorere. Mama Bu, iyo abantu bahukanye biba bisigura yuko umugore atamenye kubaka? Oya, ntibisigura ko umugore atamenye kubaka. Kwahukana hagati y'umugore n'umugabo bivana n'ico baba bapfuye. Yego, ivyaha biri kwinshi, ingorane ziri kwinshi mu rugo. Rero biba vyavuye no kutihanganirana mu rugo. Ntibisigura ko umugore biba vyamunaniye kubaka. Rero buriya kwihangana kwacu kuratandukanye twebwe abana b'abantu. Hariho umuntu ushoboye gusa kumukankamira kubwiwe ntavyakire ko wamukankamiye. Hareka abantu n'undi umugabo ashobora kukuzanira ko umugore mu nzu muryamamwo akanakubwira ngo sohoka mu gitanda genda uryame mu bana. Uwo mugore kabisa akihangana akahaguma gushikaho Imana yonyene imucira inzira mu kwihangana. Buri Imana iraba kwihangana kwacu. No mu rugo nuko nyene bisaba kwihangana. Ibigeragezo vyose ubona bigusabe kwihangana wa mugore we ahuri. Ntaca tugerageje kitari co kwihanganira. Hama Mama Bu, twumvise uvuga amajambo menshi y'Imana usita amaverse atandukanye. Burya umugabo n'umugore bakwiriye gusangira idini? Oya, aho ntaho bihuriye na gatoyi ko bosangira idini. Igikuru n'urukundo n'umwumvikano mu rugo. Idini ntaho rizoshikana umuntu mu ijuru. Mbere y'Imana nta dini rihari. Oya, imbere y'Imana hari kwizera kwacu, kuba twaragororokeye Imana, tukitandukanya n'ivy'Imana idashaka, tugakora ivy'Imana igomba. Ariko idini nta na hamwe ryubaka. Ariko bikunze gutera impari kenshi cyane rwose mu miryango itandukanye. Uzamva ngo jewe ngo ukazamva hariho n'amashengero mwamwe atemera guhezagira abantu badasangiye ukwizera. Ugasanga umwe n'umukatolika undi n'umukizwa umuporoti mu yandi majambo. Jewe ku bwanje ingene no bisigura ndavuga nti aho hose barahihendera. Arabahezagira araba bana byose baravyihenderamwo. Igikuru je conzi nziko igikuru ari urukundo. Ego abantu bakundanye je simbona icobuza ko abantu bahezagirwa aho baba bahagaze hose. Ego niko ndabibona. Twavuze byinshi, twavuze ibitandukanye gose, mugabo hari ikindi kintu naco kigize ubuzima bw'urugo. Ico naco sikindi n'amabanga mpuzabitsina. Hariho kenshi nk'abagore kubera no bitagute pudeur canke indero nyinshi batumva yuko bo kwifuza umugabo atarinze gutera intambwe. Cyangwa gasangana abagore baryama bambaye impuzu zidatuma abagabo babo babashaka. Ikoboye bijya sivyo. Bijya no kuri barihenda. Ego umugore ntategerezwa kwambara jinsi, kola, ibihuzu nyene bimeze ukuntu nyene. Umugore ni miburiburi akantu yo kwishirako naka robe de nuit. Ego akahuzu koroshe hamwe umugabo amwifuje katamugora. Navyo kwambara amasilipe ibiki umugabo akwifuje mukarinda kugwana mu bisanzwe bijya sivyo. Bijya vyose n'amakosa. Mu rukundo nta ntambara irimwo. Mu rukundo ni kumwumvikano, nukoroherwa muri iki na kiriya, kandi ngo ntibirinda ko umugabo aba ari warinda kugushaka. Oya, none wewe nta mubiri ufise. Na wewe rero shobora oya sivyo. Oya kutagira indero nuko waba wifuza uwundi mugabo wo hanze hajya ububuza indero. Ariko wifuje umugabo wawe Imana yaguhaye mugasezerano uti tugiye kubana karabata, nje mbona ko atacaha kirimwo, nta kibi kirimwo. Rero wego mu barundi kazi biwacu harimwo amasoni. Hari abantu bagira amasoni ngo mpaka umugabo ntangure. Oya, mutangure nawe mu motive. Si wazokwama misi yose yagutangura. Ni yagenda hari agahura n'abamwereka ko ari bo bamushuhiye bizomwa
nababwiye ko umugabo akunda ivyo abona ntakunda ngo ibyo atabona ibiri inyuma y'umugongo ntabyo akeneye akeneye ivyo abona wewe nyene n'ivyo uri kuramubwira bidashoboka kuvugisha umunwa koresha amageste arabaho hanyuma bigatuma nawe akwifuza ndaye kwankira umugabo ko mugira mu si vyiza n'imbere y'Imana bishobora no gutuma aja hanze vyose birashoboka hariho abagabo baja hanze kubw'ingene umugore yamwifasheko n'abandi bagenda kubw'ingeso zabo mbi singiye ngaho ngo mponda abagore bagenzanje oya amaka agenda atandukanye hariho ugenda kubw'ingeso z'umugore kubwa comportement y'umugore ukuntu aguma yibohaboha ukuntu aguma ari sinshaka none umugabo none ajehe kandi ari wewe Imana yahaye ni wewe Imana yahaye ngo akuruhukireko urumufasha wiwe rero mufashe kuri bijya bimugoye ariyumva ko abikora none undi mufasha kumva Imana yavuze ko turabafasha babo ni wewe mufasha Imana yamuhaye gerageza rero umufashe kuri ico kimugoye byo kuryamana ibihuzu nibiki jewe kabisa bishobotse kwanza wojya mukonyene Imana yakuremye n'ubundi nivyo turi no mu gisagara harashushe birumvikana hama hari ikindi kibazo nari numva no kubaza ku bijanye n'abana wavuze ko ufite abana 6 hari ukuntu ushobora gusanga umugore ntiyitaho abana hari ukuntu bavuga ngo indero y'abana canke ngo indero y'umukobwa ibazwa nyina ariko kandi n'abandi bana bose usanga indero umuvyeyi yikurikirana none indero y'umwana ibazwa umugore gusa oya indero y'umwana ntiyobazwa nyina wenyene indero y'umwana ni ku bavyeyi bose bompi murafashanya kubaha indero kuko hari igihe usanga umwana atumvira nyina ariko akumvira se wagerageje kubegera akabatoza indero baramutahura hari n'abandi usanga batumvira se bakumvira nyina rero indero y'abana ni yamwe bw'abavyeyi bose babiri nuko mwobaba hafi ego naho twoba tuja ku kazi nkuko twatangiye kubiganira mbere ngo umudamu yabashobora kuba aja ku kazi bikamugora mu rugo kuraba ibi na biriya ariko nukugerageza uko bishoboka kose ntitube babagore baja mu kazi twava mu kazi tukaja mu marigara twava mu kazi tukaja mu bubare twava mu kazi tukaja mu mama nagiye gusenga mu gitondo saa 6 nijoro hajya uba wononye urugo rwawe Imana nico gituma navuze mu ntango ko abagore Imana yadushizemwo ibintu vyinshi cyane dushoboye urumva yabiduhaye kubera ibona ko tubishoboye abagabo yabahaye kuja kurondera ego bararondera barashoboye ariko hari ivyo badashoboye n'ukuri nubona umugabo ushobora kumusigira umwana iminota 30 yonye no mu bebe 30 minutes ukagenda nk'ahantu n'ukuri ntavyashoboye ego ivyo ntavyashoboye ufise telefone aguma guhamagara ugeze hehe umwana yangoye kandi afise amata ngaho ariko akamunanira kurera rero umugore ndasubiyemwo n'incuro nyinshi umugore Imana yamushizemwo impano idasanzwe y'urugo arayikomeza kandi gakomera ivyananiranye mu rugo umugore ahagurutse akabishiramo umwete abashiramo umutima ubikunze biragenda neza cane mu rugo urakoze cyane mama Abu kuri ico kibazo ucishuye neza ariko hari igihe usanga umwana canke umumama akavuga ati hingeso aze arakwica ndamubwira ivyo wakoze none gasha umwana ntazohanwa na nyina mu bisanzwe umwana yakoze ikosa ngo barihanira aho nyene ikosa nturindira ngo hanyuma abari hurihana oya rihanira aho nyene umaze kumubwira ko se wiwe wari waza kumuhana acabona wewe ko atabushoboza umufiseko kandi uri nyina rero umwana yakoze ikosa rihanira aho nyene shoboye kumuhanura muhanure n'ibyaba bishoboka kushirako n'inkoni ishireko kuko na Yesu ngo yarabakubise mu rusengero yarabakubise rero umwana ntukarindire ngo mpakase canke naka wundi umva umweretse ko bajya hari boyotinya oya nakubahe na wewe nyina yubaha abantu bose yego gukora mu magwacishije yuko umukenyezi wasica akora
kenshi dukunze kumva yuko ngo umukenyezi ngo yinjiza amahera menshi ngo ntiyubaka ngo abura kwicisha ngo ca yishima nta n'umwe yemera ngo abona yuko ngo umugabo ataca amaze baba babeshera canke niko biri koko ntibubaka. murakoze kumbaza icyo kibazo. icyo kibazo kiriho ariko si kuri bose. Ni hamwe nyine abarundi bavuga ngo umujyambwa bumwe agatukisha umuryango. Rero naho uba ufise amafaranga arengeye ay'umugabo ntibisaba kutubaha umugabo. Oya, umugabo aguma kwa kundi nyene nk'uko nyene twavuze Kristo n'umutwe w'ishengero, umugabo n'umutwe w'urugo. Ego mama urakoze cyane gose ku nyishu uduhaye. Ni giki wobwira abakenyezi bariko baradukurikira bazodukurikira bariko baradukurikira, ni giki n'abazoronka iyi message mu nyuma canke abaza kwironka ubunyene canke no musi, ni giki wobabwira ijambo amajambo canke abiri wobatekerera kugira urugo abo bimeze nabi bigende neza, abo bimeze neza nabo birushirizeho kugenda neza. message clé y'urugo. Ego. Message ngoma ntange ku bakenyezi bagenzi banje aho bari hose. Impanuro je nobaha nk'umukenyezi mugenzi wabo nuko bobandanye baca bugufi mu rugo. Muri vyiza canke muri bibi babandanye baca bugufi kandi babandanye bubaha abashinga ntaye babo nk'uko Imana ibisaba. Imana idusaba kububaha ikabasaba bo kudukunda. Rero ni ibintu bibiri, kubaha umugabo no guca bugufi, kandi ugasaba Imana ikagwiza kwihangana muri wewe kuko nta muntu ari parfait kuri isi. Apana mu rugo, kuri iyi si nta mweranda hari. Mweranda ni Imana yonyene. Twese turabanyavyaha. Umugabo ashobora kuba akosheje muri iki nawe ugakosa muri iki. Rero nsaba ko bokwihangana bagaca bugufi hanyuma bagasaba Imana kwihangana. Ego urakoze cyane mama. Reka rero tugushimire ku kanya waduhaye, ntiwatugoye n'ukuri, twarakurondeye utera wemera n'ukuri, turagushimiye. Bakunzi ba Empower TV mugume mutwizera mudukurikirana, ntimwibagire gukora share na subscribe kuri akantu kameze nk'inzogera. Ciao ciao guys, stay blessed.